Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murana makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Migisha, akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Hariko haraza ivyuma bizotuma umuvuduko wa internet wongerekana hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Urongoye ishirahamwe Oricome amenyesha ko igihugu kitagira ukwikukira mu butunzi atakwikukira nyakuri kiba gifise. Reka ndabaha ikaze kandi mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko narimeje kubamenyesha. Umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT amenyesha ko hariko haraza ivyuma bizotuma umuvuduko wa internet wiyongera hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka tumukurikire Samuel Muhizi arongoye ico kigo. Duhora kugira ngo tuze turahanahana ivyiyumviro, tungurana ubwenge, turaba bamwe aho bageze ingene babikoze. Rero kaba akaryo kuva kwa mbere tuvugana ku bice bimwe bitandukanye byo muri iki gisata. Ibi navyo turagena turabiraba kuko mu byo twavuze ariho ko haba gushira uburyo mu kungura imihora canke mu korohereza abakora ubwo buhinga canke imigambi yotuma bashobora bagikoresha bashobora kugira kuronka ubushobozi, no kuvuga ari ibikoresho, ari yandi ma infrastructure canke ibikoresho vy'imihora byo kongerezwa, canke ari ama frequence, no kuvuga imihora ingene yotunganya gushaka kugira ngo bishobore kukorohera abatanga ama service. Ivyo biri mu byo twaganiriye. Ikibazo naco kiri mu byo dukurikirana misi yose. Twarahimirije, twaravuganye n'abavyega mu operateur, se bamwe baratubwiye ko bariko barahindura, bariko optimize cyangwa optimisation, gusubiramwo ingene imihora yabo itunganije nka rubite. Rero n'ibikoresho baheruka kuzana kugira ngo barako imihora ishobora kugira kugwira ngahe Bujumbura. Mugabo hanini ico twavugana ko muri iyi nama hari kugira ngo turabe ingene uburyo butoguma hamwe mu bisagara n'ahandi kugira ngo bushobore gushikira na hariya hari abantu bake badashobora kugira kuronka iyo ntuzanye ubwo buryo. Umugambi Handeve warigishije abakenyezi, inkumi n'imisore gukora ndetse no kudandaza imbabura zikingira ibidukikije. N'inkuru ya mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Abakenyezi 37 bahora batunzwe no gutoragura ivyatawe mu iyarara ryo mu Buterere, n'abasore n'inkumi 12 bo mu Buterere nyene niyo baronkejwe inyigisho n'umugambi Handeve zo gukora no kudandaza imbabura zikoresha inkwi canke amakara bike bita bikigiti. Nkunzimana Jean Bosco arongoye umugambi Handeve arashikiriza intumbero y'uwo mugambi. Umugambi Handeve ugamije gukingira ibidukikije biciye mu mugambi wo gukwiragiza imbabura za kijambere. Ubu turiko dukora witwa imbabura, turiko dukwiragiza imbabura bita bikigiti kazoza. Umugambi watanguye mu 2006, utangura mu bihugu bitandukanye. Umugambi Burundi washitseho mu 2017. Uri kurigisha abarundi batari bake gukwiragiza izo mbabura biciye mu kuzikora no mu kuzidandaza. Ubu turi mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara turiko turondera kwigisha urwaruka n'abakenyezi kuzikora no kuzidandaza. Muri gisagara ca Bujumbura hazokurikira ibindi bisagara vya ruguru. No kuvuga ko twijukiye cyane ibisagara kugira ngo tugire iki tugwize akazi mu bantu bakiri bato n'abandi batishoboye. Nico turiko dukorana n'ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanguvu, amazi meza, butari n'agataka, hamwe n'intara. Twakoranye na meri ya Bujumbura, hanyuma tuzokorana n'amaprovinsi atandukanye, intara zitandukanye. Abo bakenyezi bakuwe mu iyarara ryo mu Buterere barashimira umugambi Handeve kuko uzotuma biteza imbere mu vy'ubutunzi. Najewe nivuze ku ruhande rw'iwanje
bankuye ahantu ndi mwiyarara ndiko ndatoragura utuntu tudukara nyene, ariko ku ntambwe ishitseko uno munsi ndashoboye kwigurira ikandambiri, nahora ngenda ntambaye ikandambiri, ndashoboye kwambika umwana yahora agenda ari gusa, ico ndagishimira Imana. Jewe rero icari kintunze kwari gutora iyarara, mfise abana bane, ariko nagenda mwiyarara ntibyoroshe, duhura n'ibintu vyinshi, duhura n'ubucafu, duhura n'ibikaya bikatuzibura nyene, tugasanga nta nico turose co gufungura. Uyu mugambi Andeve ku bwanje jewe nawakiriye neza, kimwe gusa baraje baratwigisha ivyerekeye imbabura, twe batwigishije kuzidandaza, ariko rero ntibari bwo batwereke ukungene dushobora kuzidandaza, turabizi no kuzitembereza mu masite turabizi, kimwe gusa ntibari bwo badushikirize nyezina ukungene tuzohora turonka natwe ingene tudandaza tonge twironkera ku kanyungu kiwacu. N'ubu twari tukiri mu iyarara, ariko by'ukuri uyu munsi ndawushimye ingene batwitwararitse bakaduhamagara turi kumwe n'abanyacubahiro, hanyuma n'ukuri urumva ko bagomba badushikiriza imbabura natwe dutangure kudandaza hama twiteze imbere. Umuyobozi ajejwe amasoko ntanganguvu yisubiriza mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Cizawiri yemeza ko uruhara rwa leta ari ntangere muri uyo mugambi Endev. Leta irafise uruhara runini kubera ko umugambi iyo utangwe kurangurwa murazi kudashobora kurangurwa leta idashizemwo ukuboko kwayo. Twebwe ico turabafasha kubakurikirana kugira ngo umugambi uranguke neza, kwegera abenegihugu, kwegera abajeje intwaro kugira ngo dushobore kubumvisha neza, hanyuma tukaza turakurikira turaba yuko uwo mugambi uko urarangukwa neza nkuko byari byaranditswe. Bisaba rero yuko umuntu azararaba ku kwezi mbega bagejeje hehe, mbega ca kintu bari batubariye baragikoze canke ntibagikoze, kugira ngo umugambi uzohere byamaze gukorwa byose. Umugambi Endeve ukaba ukorera mu bihugu 22 kw'isi, mu Burundi ukaba watanguye mu mwaka wa 2017, ukaba umaze kwigisha ingo zingana 139 n'ingo 87. Tubandanya n'amakuru yacu. Mu gihugu kitagira ukwikukira mu bijanye n'ubutunzi na kwikukira nyakuri kirashika ko bivugwa na Gabriel Rufyiri arongo yishirahamwe Oricome, hari mu gihe ariko yipfuriza abarundi kuzogira isabukuru nziza y'imyaka 61 iheze Burundi bwikukiye. Reka tumukurikire. Twebwe mwishirahamwe Oricome turavye kuva uwarondeye ntayo kwikukira agandaguwe, tukaraba amajambo yavuze, tubona neza yuko abansi b'u Burundi b'ico gihe baciye umutwe igihugu kica kija mu kintu twita ibura ry'uburongozi bukwiye bubona kure, manque de leadership visionnaire. Abagiye baraza muhere kubagiye barakurikirana, ubwa mbere no bibutsa yuko buri myaka 10 kuva Burundi bwikukiye, buri myaka 10 hama hariho crise, injyane, haba hari imyaka buri myaka 10 haba hari injyane mwa kino gihugu cy'u Burundi. Izo ni inkurikizi mbi z'ico kibazo kijanye nuko ikintu bita uburongozi nyabwo burengera inyungu zabwo tutaraburonka kuva ico gihe. Ikigira kabiri, haciye haba ingorane ikomeye gose ijanye no kwikunda birenze, egoisme, aho umusuma ari wasoma imbere y'abandi, umuntu afise ivyinshi ari we twokumva kumenge niwe jambo. Nukuvuga ngo Rwagasore yabivuze, imbunuza zaciye zigwira. Murazi ko yari yavuze yuko ku ntwaro yiwe atazokwigiraho ikibanza imihimbiri. Niyo jambo yakoresheje. None mugabo tuvugishije ukuri, none mu vy'ukuri imihimbiri mubona yarahavuye kwera wapi?
Ingaruka mbi zavyo inyuma y'imyaka 61 nizi zikurikira. Nuko Uburundi uno munsi ari igihugu ca mbere gikenye ku isi. Ivyo sinzi ko mwari mubizi. Ivyo si Rufyira bivuze, ni Banque Mondiale, ni FMI, ni BAD, ni PNUD. Kandi ubugira kabiri nico gihugu ibice bishika 72 kwijana by'abarundi babayeho munsi y'urugero rw'ubukene, en dessous du seuil de la pauvreté. Ikindi kigira gatatu, inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikukiye, igihugu cy'u Burundi ntikigira indege irerura umukuru w'igihugu. Ivyo sinzi ko mwari mubizi. Umukuru w'igihugu cyacu agiye mu nama makungu aripakiza nk'abandi bose. Ivyo twe tubifata ko ari agatukisha ku gihugu. Gira kane, Uburundi ntibugira ico twita residence présidentielle muri capitale politique propre ku gihugu. Nukuvuga uno munsi umukuru w'igihugu uno munsi mbere bamwitangiriye bapangiye Micombero. Sinzi ko ivyo mwari mubizi. Bapanze inzu ya Micombero. Ivyo rero ni ingaruka mbi twariko turavuga zijanye n'ivyo bintu. Rero nibaza ko uyu n'umwanya wo kwirimbura, abarundi twese twirimbure, nukuri cyane cyane abantu bibaza ko bari imbere y'abandi biyumvire yuko uno munsi igihugu cy'u Burundi kitazotera imbere abarundi twebwe nyene tutabigize mu ruhara. Igihe ata kwikukira mu vy'ubutunzi tugira, nkuko Dogore yabivuze, nta kwikukira kw'igihugu kuba kuhari. Eka Dogore niwe yabivuze, kandi nayo ndavyemera. Burya utigaba ngo wigaburire, bimwe kwa Gasore yavuga, ukireta amaboko, ukiri umugabo ugenda urareka amaboko, ntushobora kuyikukira, ntibishoboka. Kuri wishirahamwe Parseme amenyesha ko ugereranije amafaranga leta y'u Burundi ifise nayo yiteze ku bazoyifasha bizohava bigorana kurangura imigambi yo mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024. Reka tumukurikire. Haravuze yuko amafaranga leta izokoresha yiyongereye cyane, kandi nivyo urugero rudasanzwe kuva ku ku mamiliyaridi 2,300 gushika ku mamiliyaridi 3,900 menshi yongere yazokoreshwa. Hanyuma ayo biteze gutoza nayo arava ku miliyaridi 2,194 aja ku miliyaridi 3,200. Mugabo rero twebwe rero twaragiye uwo muhezo uhera hehe, none amafaranga ahanini azova ayatozwa amakori birazwi ko asangwa ari amakori atozwa abacu. Mugabo turavye ngene yiyongereye amakori, amahera azuba amakori yiyongereye cyane, yiyongereye ku rugero ruto. Kwaka amadeni bizohava biba bisubira, kuko ya gihengeri hariho hafi miliyaridi 700 atabonwa neza yazoza n'ibita deficit. Urumva ufashe ayo deficit y'imiliyaridi 700 ugashira ko najya y'imfashanyo miliyaridi 900, uvuga ko hafi miliyaridi 1,600 yitezwe hano mu mfashanyo canke mu madina ashobora kwaka mu gihugu. Hanyuma igikurikira nuko twabonye uco bitare dépense hariyongira amahera cane, amahera ya dépense ajanye n'ubuzima bwo kubaho bwa misi yose, hafi miliyaridi 800. Kuvuga mu mishahara haragiye ko miliyaridi 350 amenshi abakozi ubijya byo kubaho n'ama mission, ibitoro, kugura imodoka nayo nyine yari yigwije incuro zibiri, yari ku miliyaridi 150
mugabo ubu ni miliyaridi 328. Ukuvuga yuko budget de fonctionnement ko niyongeye. Ideni uriha ideni n'inyungu bijana. Ideni ryonyene amurabona ko bategura kuzura hafi miliyaridi 600. Ubize ko entere ni miliyaridi ziba hafi miliyaridi 800. Yukaraba mu bushiranganje bwongereje amahera buzokoresha cyane mu bushiranganje bwa cyari. Ufise budget hafi miliyaridi 1000. Mugabo ayo nayo kuriha amatini. Kandi tugira impungengero yuko nakijya gihengeri kizohava kiyongeza. Congereza ayandi kandi amadeni abayo hamwe ndacacare mu gihugu hagati yikaragera ku rugero udasanzwe hafi miliyaridi 400. Mbega habonetse tuzakoresha neza kugira tuyavyanze umusaro kwiza umwimbu. N'ahandi ho tugunye mu byo twahoraho mu ngendo twahoramwo ibi vyizibije yosubiza cyane. Kandi naho kamuje ndagateye. Kuko uvuga ngo amafaranga uzokoresha ni 3 mugabo 1600 hafi ca kabiri bati mfasha bana madeni zose ya madeni yongera kuyandi none bizozana umwimbu ko mbara nayo wongereje muri fonction macari muzi ko kwa ugamisi yose. Tubandanirize amakuru yacu mu bijanye n'imico kama. Ingoma z'u Burundi zifise isiguro nyinshi ari nayo mpamvu zivuzwa hisunze isiguro yazo bivugwa na Aimable Nkuzimana umuhinga mu bijanye n'umurisho w'ingoma. Reka tumukurikira. Ingoma z'u Burundi murazi ko ari iragindanga karanga twarazwe n'abasogokuru. Si ikintu rero twiyadukiza. Kirafise aho cavuye, kirafise ingene caje, kirafise nico casigura muri kahise kabasogokuru n'abasogokuruza. Murazi yuko ingoma y'u Burundi yatanguranye n'umwami wa mbere yatwaye Burundi akaba ari we Ntare Rushatsi Cambara Ntama. Uwo mwami rero nkuko no mu bindi bitabo byera ndumva ngo ingoma ya Dawidi, ingoma ya Farao, ingoma ya Sauli, harabaye ingoma ya mbere y'u Burundi. Iyo ngoma akaba ari Ntare Rushatsi Cambara Ntama, akaba ari iyo ngoma ya mbere y'u Burundi yitwa Kagenda. Uwo mwami murazi ko ari we yahavuye akoraniriza hamwe ubwami bwari butandukanye bufatiye ku miryango kugezaho abunga buba ubwami bumwe kiba ingoma y'u Burundi. Hanyuma rero nyuma y'iyo ngoma hari izindi ngoma zahabaye zitwa za Rukinzo. Izo zose ntizapfa kuvuga, zari zifise umwanya zivugira, niyo zivuze zaba zifise ico zisigura. Ndabaye nk'akarorero nk'ingoma ya Kagenda yavuga rimwe mu mwaka igihe c'umuganuro gusa. Murumva yuko zari ingoma zidasanzwe. Akaba rero n'izi ngoma rero turiko turabona uno munsi z'abahebera canke z'abatimbo. Wone umugwi novuga ko ari umugwi ugira gatatu w'ingoma wiyongera kuri za ngoma twabwira ubwa mbere n'izindi ngoma zari zisigura ibindi bintu. Hari zitwa za Ruciteme, za Murimigwa, nazo zari zifite izindi siguro nico zerekana mu kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi. Murumva rero yuko atari ngoma umuntu apfa gusimbira ko wapfutse. Kuva mu ihingurwa ryazo no kuvuga ukuzikana byari bifise amategeko n'imiziro abigenga. Kugeza baje kuzikana murumva rero ko hageze ko zivuzwa naho nyene atari gupfa gusimbirako, haba hariho amategeko ndangakaranga abigenga. Hano nk'akarorero igihe cyo gukana ingoma carazira ko umuntu agiye gukana ingoma arara ku buriri, kuvuga ararana n'umupfasoni wiwe. Urumva byari bifise imiziro. Carazira ko iyo hageze ico twita umuryamikiro, igihe bicira kiriya giti cy'umuvugangoma kugira ngo baheze bagikanemo ingoma, abapfasoni barabigiza kure, byari bifise insiguro. Numva ko hari ibintu byinshi bagenda barubahiriza. Hageze ku kuvuza ingoma, murabona yuko ingoma zitaja munsi niburi ingoma 11. Izo ngoma rero 11 birafise insiguro. Murabona ingene bazitondeka, ko bazitondeka nk'umuheto. Imbere bagaca bahashira ingoma imwe. Hanyuma bica bisigura yuko ari ico bita mu Gifaransa arc, umuheto. Iriya ngoma rero imwe irafise ikisiguro. Hanyuma mu gutangura mwabonye yuko batangura bari kigwi, bakiha morale, bakiha akaruru, bakagira morale, hanyuma bagatangura kuvuza ingoma banezerewe, basimba. Byari bifise ico bisigura muri kahise k'ingabo z'umwami. Murabona yuko umwe agenda afise
agenda aratayaya afise igaba n'inkinzo, ivyo murumva yuko ari kiremesha ngabo ari imbere y'abandi, agenda arabereka aho baca kandi anezerewe, yumva ko ameze neza, hanyuma agaha morale abari inyuma yiwe. Ko ari ingoma bita ibishikizo n'amashako ntibazivuza kumwe. Burya bavuga ngo ingoma uko zivugijwe niko zigirana, niko zitambwa. Nico gituma rero mubona hari abasimba bakatwereka ibirenge. Muri kahise vyasigura yuko umwansi bamweretse ibirenge baheje kumunesha. Mwabonye yuko agenda afoye n'igaba akarisha imbere yiwe, kwari ukwikingira hanyuma akitegura guhangana n'umwansi. Murumva ko ingoma z'u Burundi zifise ico zisigura muri kahise, nico gituma mubona n'abazivuza badapfa uko bagiye, badapfa uko basimvye, badapfa uko bifashe. Amakuru yacu tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Nyuma yo mu giserukira gihugu mu rukino rw'umupira w'amaguru rukinirwa ku mucanga beach soccer, itabiriye amahiganwa ya beach soccer iriko abera mu gihugu ca Seychelles, Burundi bukaza gutahukana ikibanza ca gatatu. Harimeshi Alexis atwara igisata ca beach soccer mu ishami ry'umupira w'amaguru FFB, yari yaherekeje mu giserukira gihugu, akaba yarabonanye n'urongo igisata c'inkino za beach soccer muri Afrika, urongo ishira hamwe ry'umupira w'amaguru muri Seychelles, hamwe n'urongo igisata c'umupira w'amaguru ukinirwa ku mucanga beach soccer muri ico gihugu. Bakaba barabiye hamwe ngene ivyo bihugu bibiri vyogirana amasezerano yo gufashanya mu rukino rwa beach soccer. Makuru yacu tuyarangirize ko yavugwa mu isoko ry'igura n'igurisha, aho mukinyi Mason Mount akaba yamaze gushika mu mugwi wa Manchester United mu mafaranga angana n'imiliyoni 60 z'amafaranga akoreshwa mu Bwongereza. Neza umugwi wa Arsenal Michael Arteta inyuma yo kugura umukinyi Kai Havertz hamwe na Declan Rice asa n'uwamaze gushika mu uwo mugwi, aremeza ko abo bakinyi babiri bazokinana neza nkuko Thomas Partey hamwe na Granit Xhaka bashobora kuva mu uwo mugwi bahora babigira. Umugwi wa Arsenal ukaba wemeza ko ushobora gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 200 y'amafaranga yo mu Bwongereza mu isoko ry'igura n'igurishwa. Nino kuri iyo nkuru dusozereye ko hano makuru yacu y'uno munsi, ariko mu nkundire banze ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Hariko haraza ivyuma bizotuma umuvuduko wa internet wiyongera hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Igihugu kitagira ukwikukira mu butunzi nta kwikukiranya kuri kiba gifise, bivugwa n'urongoye ishirahamwe Oricom. Nino ngaho nciye sozerera ano makuru, ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, shimire bagenzanje, nongera nipfuriza abarundi mwese aho muri isabukuru nziza yo kwikukira, mubandanye mukunda igihugu ndetse munagiteza imbere. Murakoze.